nitwa Harusha Claver hanyuma nkaba ngaha mu Kamesa bamfite imyaka 54 aha mu Kamesa amaze imyaka ingana gutega ngaha mu Kamesa ndahamaze imyaka 42 ikimanga amazu yaragiye nta sano bifitaniye kumbure no kubaka nabi abanyagihugu baba bataronse amategeko yo kubaka kugira ngo kumbure bubake neza byo bifitaniye no kuko ntantu habomaguritse oya aha anye jewe nahashitse ari umusozi ufatanye hanyuma ngaha anye ukuntu hari hubatse mbere hari hubatse na neza cyane urabona iyi manga yadutse ata muntu azi ati bigenze gucyanye kuko hahereye hari ya ruguru haraza kwanza mbere hari ahantu ngaha hepfo ico gihe emwe harakorotse turanagira n'ubwoba n'inzira sigara ku ntuze gushika igera ku muryango iri hajya hepfo hanyuma ahonye mu nyuma harabanza harahagara aha mbere hadutse akanya gatoya emwe haza haje aha hari amazu menshi guhera hariya hari amazu ijya mubona agaseke wirya yari ruguru cyane ariko ihajyanye ibaraza yose hajya yaratindutse amantu z'amarugare byose byaratindutse birepfo mu mwongo hegereye ibarabara ry'igihugu rikomeye rituma abantu biyunguruza neza ntabwo bamufise kuri iryo barabara hagumye hameruka ahubwo twuguma twicura n'ibarabara yuko hari ya ruguru zotinduka kuko ikimanga kirakegereye ririya rya kaburimbo naho urumva ko hariya hajabuka kujyanye munsi y'ibarabara imanga igera munsi y'ikaburimbo nyene turafise ubwoba cyane mbere yo nyakaburimbo yuko mu minsi mikeya naho ishobora kugenda ibarabara rigafudika tukaburi bwawe none cyane jewe nitwa Ndayishimiye ari mwari rero ikintu twovuga kwibihomoka biri ngahe wacu hari ukuntu naho nyene uko kagiye harabomoka hari ukuntu imifurege ihari ngaha imifurege kenshi ngaho hari n'umufurege uraha inyuma uzana amazi menshi avuye ku mazu atandukanye aho haruguru rero iyo mifurege n'ukuntu nayo nyene itinzira amazi ariyo yaya urayabona yo nyene nyengetera mu musozi ariyo yaya nayo nyene bisaba yuko umusozi ubomoka dusaba yuko twubakira uwo muserege kugira ngo amazi agende neza ku buryo amazi adashobora kuguma nyengetera mu musozi ariyo yaya tubona yuko aboma mu musozi kubera ayo mazi ni menshi ariko arasuma aho nyene agenda menga n'uruzi n'abana duca tugenda tukabanyegeza tukabakura mu nzira kubera amazi ni menshi gose kandi ava ruguru hari ukuntu ava ku mashuri yo mu Gishinwa hakaba n'ayandi ava ku mazu aho nyene atandukanye nayo mazi tuyasaba yuko nayo yose ava mu barabara ruguru ava hariya ruguru ahantu bita mu Gwende na hariya ayo mazi nayo nyene bo twosaba yuko bayubakira kugira agira inzira imwe kugira ntazaragira ibi bihomoka nivyo bintu rero twasaba bakubakira gose umuserege bakawukaza umaze guhombika twebwe turahombye byinshi kubera urabona nkaho onye urabona nkaho ndi nuko mutagiye mu muharara hari umuserege ni munini kubera aho twama twubatse bibomoka twubaka tugura isima tuguma dukazira kubera haguma habomoka kubera hari amazi menshi gose n'uruzi ndimiro zigenda n'indimiro ziragenda twaravuye turatera ibintu by'imisigati kuko batubwira ngo nibyo bifata hasi imizi kugira ngo ntihagume hagenda yewe nitwa Girusha Emmanuel nkaba sanzwe imba ku musozi muri quartier Kamesa zone Musaga Kimanga kuva mu 2022 niho cyatangwa kuzakira sidagurika bukebuke cyagira ingufu mu 2023 kugera ku 2024 niho cyaciyongera cyane mu muvuduko kurenza gushika n'isa kuva muri iyo myaka demere 2022 na gatatu aha abantu hari imihana myinshi kuva hariya ruguru ubona kuri Gasekebuye kudogera ngaho hose hari imihana y'abantu nyuma yaho bari mu inzu zasidagurika baraburiye baja niyo bapfa ubu rero benshi barasembereye basavye indaro
kare icyo kimanga itasiduka kari akafurege gatoya korosha umuntu w'amaguru ashaka gusimba akajabuka ubwo rero ko iminsi yagendera haca niko hagiye hasidagurika buke buke abana abantu benshi bari mu kangaratete yego wowe ubwawe umaze guhomba iki jewe ubwacu si ubwanje gusa hari amazu hagiye inzu nyinshi ahari inzu zagiye hajya hari inzu zirenga 6 hari kandi zari inzu zirenga 6 zonga kwimisuna kumanuka kwa kila kigazi kuduga abone wanyuma inzu yari garukiye none yaromotse kubera ikimanga cyamahomokeye ntabwo ufise ko inzu yawe ushobora gushikirwa nawe ukagenda nk'uko abandi bagiye ubona aho ukagwika ubwo bwose nobura kuko n'imvura iguye umuntu arara ahagaze ntibucya ikintu cyokorwa ni uko dusaba mwebwe mwaje kuraba iki kibazo cy'impamoka ko mutudodorera abagira neza na leta irimo ikaza ikadufasha kugira ngo ikimanga gihagarare yego nitwa Didier Ndizeye nk'abantu hari quartier Kamesa anzwe twari tubwiye nk'abajejwe intwaro bo hasi ariko natwe turabibwira abadukurira ukuri twoshimira na mustanteri wacu akomine Muha yaragize desante yashitse ngaha kuri tere araraba ingene bimeze nawe nyene avuga ati ibintu birateye ubwoba aratanga amaraporo nawe ndibaza hatwagwa kubamukurira nawe nyene mu banyagihugu murongoye bahuye n'ibi bimanga ubu bamerewe gute babayeho gute abana bariga cyangwa barahevye abanyagihugu bari ngaha barabaho indaro cyangwa babaye musi ibiki mu bisanzwe ubuzima babayeho kuko umaze guta urugo rwawe ukagenda kwaka indara handi hantu n'ubwo buzima ntibabusanzwe n'ubundi buzima bugiyemo rero baca baguma hafi kuko murabona ko amashuri ari hafi ngaha muri quartier Kamesa ntibaja kure baca baka indaro mu yindi mihana hariho usanga afise incitwe ngaha canke abagenzi gaca bakira indaro abo bana babo kugira bige mugarike usanga n'abana bamwe mu baheba amashuri kubera ubuzima bagiye gutangura ari bushasha batari bamenyereye mwavuze ko mwashikirije iki kibazo abakurira mwebwe nk'abaje intwanga mu Kamesa niko mukiriye kugira ngo mukingire n'amazi basigaye urakoze icyo dukora nta buryo buri twe dufise muri quartier yacu nziza cyane ya Kamesa icyo dukora gusa turasaba bakaduha imisuna bakaduha n'ibindi biti bitandukanye tukaza twongeramo ngaha kuya turabe ko ahantu hokomera hari igihe usanga uri kurabitera n'ivyo biti ugasanga birumye imisunu ugasanga irumye nta kindi kintu twokora atari gutera intuze imisuna cyaje tukafata amazi ava hari haruguru tukayazibira tugiye turabe ko ahantu twakingira kugira ntiyasubire kugenda nta kindi kintu kirenga ngaho mwebwe nk'umutware mwebwe museke abene gihugu bo ngaha mu batwara kandi akiri yaka musabiki kije dusaba twama twabisavye kandi siwe rya mbere muba moje ngaha iryo warigize kabiri cyo twama dusaba leta nkozi leta mvyeyi canke amashira hamwe yigenga ko yoza ikaraba ibi bintu ko biraba muri quartier Kamesa kugira twebwe abene gihugu bato badufashe kugira bikunde natwe tworoze kuko turabene gihugu nk'abandi none ko bamaze gushikiriza amaraporo henshi nta humure na ritoya muraro nta humure na ritoya turaronka kuva n'igihe mwaza raro n'ubu musanze kikibanga kiracagenda kuko nta humure na ritoya turaronka amazi 150 bavuga yuko ari nk'abantu bangaho no munsi baba bariko baraturasira kwereka kimana uravye nk'ubunye noha nko mu muhano umwe ahanye ko turi mu gisagara usanga nko mu muhano umwe usanga harimo nk'abantu 8 canke 5 rero muri abo onye mva ntamaje kubiharo ngene bangana bica bingora imbere yuko abo bagira neza boza canke leta ikaza bavuze yuko hari amazi y'imvura amazi ava ku mazu iyo hejuru mu misozi ashobora nayo gusongera isi yigwe ugasanga haguma horoshaka hatemba mbega nta bikorwa mushobora kwiyumvira kurangurira aha hejuru kugira ngo yaba ari mikobeko canke kugira ayo mazi afata inzira imwe aya mazi murabona mu bisanzwe aha nta mikobeko miremire yohaba kuko murabona ko ari amazi aca mu makanevu iyi barabara nimero 7 irafise amakanevu numva n'ahandi hantu amazi ushobora kuyazibirira uko uravye neza turi kuri preferi y'igisagara amazi azana umurindi munini kuko
urabona turafise uruzi Kanyosha turafise Muha urabona bica bigura ingene tuje tuyagi kuko uyakije mu ruzi Kanyosha ayo mazi kwa tugiye imikobeko naho nje usanga ari indi mihana ikiratwaga uyatwaye hariya muri Muha usanga ari indi mihana ikiratwaga urumva cyatubura ingene tubigenza nukuri iyo ni leta nkozi leta mvyiyo shobora kubidufasha mu kuko nifisemo abahinga benshi mbega hamwe leta yo bafasha kugira ngo